Yes, umwanya wagiye ariko turaduga none tugeze ku mugwa mukuru wa politiki mu ntara ya Gitega. Murumva neza yuko tugeze mu gice ca kabiri ca ndumudeje igira kabiri ni tere realite ijana kwijana abarundi ndumudeje igira kabiri nimusamare bantu imana iya mbere yaraguciza ariko iya kabiri nigucike kuko turi kumwe n'abakenyezi bariteguye gutsinda guhindura ubuzima no gutera imbere mu ntara ya Gitega. Rero umumano razoherekeza abapfasoni mu ntambwe zigize no higanwa akaba ari Lydia Mutekano n'umupfasoni yize kandi rero akorera mu muco wo gufungurira abantu arongoye LM Cafe. Agira ati iyo uguye hariho ububasha bwo guhaguruka ugasubira ukagira kubera wa mutima ya passion. Ariko rero nkuko mwamaze kwimenyera ntaza kuba ari wenyene uza kumwitsa n'undi mupfasoni uwo nawe ni Irvine Murame. Iki ni kiganiro cacu kandi canyu mwagiteguriwe na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ca Set for Common Ground mu mugambi wayo tuyage ifashwe mugongo na USAID. Ingo birakunda kandi birashoboka batwereka imigambi yabo hera yereka birakunze nitwinjire muri ndumudeje. Yes, mwabibonye neza yuko bose bari ngaha abamantoro mwababonye abakenyezi nabo nyene biteguye ndakubwije ukuri nanje nyene ndi ngaha ariko mu masegonde 60 vyose no tuza kwimenyera yuko ubuzima buhindutse canke buhindutse nyene gumana nanje rero kugira ngo turabe bano bakenyezi ingene biteguye mu migambi yabo. Shogomanga Maria aradutanguriye kugira ngo asigure umugambi wiwe. Utuyagira kuri umugambi wanyu. Umugambi nkora n'umugambi wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu. Rero uwo mwavu nyene uboneka umuntu arubaka akazu ka sugumwe karimo ubuhinga bwo gutanga iyo fumbire. Iyo agiye rero mwako kazu umwanda mukuru uja ukwawo, umwanda mutoya ugacuca mu ruhome ukajana itiyo umuntu aba yarashizemo ukaja mu ibido iri hanze. Haraheza rero hakaboneka n'ifumbire ituruka ku mwanda mukuru. Uwo mugambi urahinyanya n'umugambi ukomeye cyane. Hari abandi barubaka ngo bakurikiza kugira mwoza murasaba abantu bakaza mu kazu ka sugumwe kanyu no cyane ko kirahari no kuvuga umuntu aje kudutera igiteka agashimwe tumuha twarashize akadobo k'amazi hajya n'isabune ashagenda karabye. Maria je nta kibazo na kimwe fisi Jebre ndashaka kuguma muri rino igana. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Yego. Bakomeje igana. Abavyeyi ntibatinda. Abavyeyi baniba. Yo bafisaha barutetse urasha. Ane biboneka neza ko atacafise kigaragara nk'umugambi. Ariko ntaje uko reka twumvirize. Miss Anne. Amakuru. Ni meza. Ego. Umugambi wanje witwa Boucherie Lapino. Mwari muzi yuko mu Burundi précisément igitega ata boucherie ihari idandaza inyama z'inkwavu byonyine vyihariye kandi inyama z'inkwavu zisakabaro kanini ya ku mubiri w'umuntu. Ikindi naco zikaba iyorora yazo ritwara uburyo bukeye kandi rikaca ryunguka vuba. Ubu nyene ndaguhaye 13 millions. Ego. Uzokunguka ngahe? Dans 3 mois narabidetaye neza muri plan d'affaires na gice. Muri nimba mfise aho ndazororeye jewe hama nkaba mfise coopérative nahaye izo nkwavu abantu barenga 50 surtout que tutibagiye ko zigwira vuba mu gihe gito cyane ziragwira. Mbona jewe kubganje nivyo nateguye mu mezi atarenga 3 ushobora gutangura boucherie neza cyane.
Anne numva uri kurambwira ivya busheri ukabishirako ukabishimikirako mugabo je nashaka ushimikire ku nkwavu aho uzozikura ku ntuzi ndumva kuzorora. ubworozi bw'inkwavu na busheri ni projet zibiri zitandukanye. je nibazaga Anne uwo mugambi wawe ni mwiza mugabo uwo mwanya ntushobora gukoreka ntibikunda vraiment na jewe sishobora kugotona muri iyo ndumudeje wa kabiri. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Kumpati. Oya muri ibintu bigenze. Nahuye n'abantu bateye ubwoba. Byagenze gute no? Oya, iyo bintu ni trop strict. Hama mugabo je niyiteguye nkatabwa afise. Ura hari tuntu tumwe bisaba ko nkosora kugira ngo nzoce mpostira muri next. Ni muzu canke n'ibitambara. Uwo ni Eliane tumwumvirize. Umugambi wanje nawiserunyuzi fashion. Umugambi nawiyumviriye ndi ku ntebe y'ishure kubera nabona umenga biragorana cyane yumvira ati reka niyungunganye kugira ngo sahiriza bariko baransomesha. Hanyuma utwo nakora baragerageza abagenzi kuja baranshorera bikafasha cyane kugeza n'ubu nahejeje amashure aho mbaye nitwo nkora kugeza n'ubu. Ivyo nkora rero na maesharupe udutambara two ku meza amaga n'ibindi bintu vyinshi. Muri no myaka 3 iheze udomugerageza kubikora ntaho urigera wiyumvira uti ve kuri iyi ntambwe ya komande bamaye niyungunganye ku mahera ndonse nkore hama baze bagura ibimaze gukorwa kubera atakibanza afise nkoreramwe bica bigorana. Yaba mvuga nti bazoza basanga ngaha aho bari sawa. Jewe nibaza yuko umugambi ni mwiza. Nibaza yuko twawushira mu mwiherero. Wani kumenga ubwoba buracari. Je ntabwo nabuke ayifise. Oya. Ugeze ugira ubwoba. Negative. Negative. Nibishoboka ntabwo hano hantu. Tobangana. Ibi nafise bisa n'ivyamwa. Dorate reka bitubwire. Aba nashize imbere umugambi wo kurima ibiraya kuko ni ingaburo ya ntanga nguvu irimbuka cyane gose kandi uriko urayirima ukarima nk'hectare urashobora kwimbura itoni 5 canke 8. Hambavu y'ivyo ndi n'umudandaje w'ivoka arashobora kunteza imbere akongera agateza imbere n'abandi. Urakoze cyane do. Ubwo mugambi wawe hariho menshi bawukora ndashaka kumenya akabirya nuko iyo wimbuye ubishora ukaronka amahera menshi. Dorate sabwe usanzwe ukora uwo mugambi canke uzowutangura? Mu bisanzwe nzowutangura. Okay. Abadeje kenshi hari igihe dupanga ibintu mugabo ugasanga sibyo tubona minsi yose. Turahumurizwa kurusha iyo ari umuntu aje asanzwe yarakoze intambwe ya mbere agashaka ko tumufasha gutera iya kabiri. Kubu muri uwo mwanya tutogufata kubera mbona umenga nturabinonosora waravyanditse mugana urabija mu kubikora. Urakoze cyane Dora. Ndaho bukaruka. Sawa. Ha! Ayo n'amadokima. Reka twumviriza no siyati carimo. Umugambi wanje ni recyclage des coquillettes en cosmétique. Rero bivanye n'ivyigwa twagize mu ishure baratwigisha propriété physique ziri muri coquillettes. Jewe n'indi groupe turi kumwe twarifuje guhingura les produits cosmétiques naturels ata effet nimwe zifise ku buzima bwacu. Composition y'amavuta coquille d'olive, citron na blanc d'olive
hamwe na aloe vera na huile essentielle. Les huiles essentielles n'amavuta aba yavuye mu bintu by'ibivegetari. Numva umenga muri iyi ntara ya Gitega naho ntarumviriza benshi, numva umenga wanyuze. Rero kaze mu higanwa da mudeje wa kabiri. Urakoze. Ntabwo wagitse. Wasiguye umugambi neza. Bawakiriye gute? Neza. None uzobana. Niyo kumengo nturyoye none. Canke byakurenze. Byandenze. Nuko rero tukwifuriza amahirwe menshi mu bizokurikira. Murakoze. Murakoze nawe. Nuko rero tuva mu bwiza tuja mu bundi. Linka n'umunyamugamba agira gatandatu muri 12 tumwumvirize. Umugambi wanje no gukaya plateforme. Il transite les horaires des médecins pour avoir les rendez-vous et même que abantu bivuza mu prescription umuti avuga ati ndawurondera hehe hazo hariho un répertoire des médicaments dans différentes pharmacies partenaires. Wize kuri kaminuza Institut universitaire des sciences de la santé et du développement communautaire. Je suis infirmière de formation. Juwo mugambi ndawumva mugasi numvise yuko ufise umuntu wa informatique aguhimbara agukomeza n'ukuri akumva uti niho turiko turagenda. Nzondiko kipya na informaticien de formation. Okay, nico iki nikindi kibazo heje kwishura gikurikira. Nibaza ko twogushira mu mwiherero turakugarukana tumaze kumviriza indi migambi y'abandi bantu. Murakoze cyane. Ari innovatrice, arafise iyo projet. Mugabo n'ivyo baca bamusutena nibaza ko on va la prendre. On essaie de voir avec les autres. Mais vraiment innovation. Non, elle est ni top. Naje nayibonye kandi n'ukuntu yayikise imagara. Ego frère. Nikitangaza. Odete nta kimwe azanye ariko yawutetse urasha tumwumvirize. Umugambi wanje niyumviye guhingura umutobe mu gitegwa bita mu kirundi nzabibu kubera murabone ibindi bitegwa biraboneka cyane. Nashatse kugira ngo tugarukire nico gitegwa kugira ngo naco nyene kije ku isoko cyane. Ndo nico gitegwa kirateragiwe cyane kugira ushobore kuzura urasoroma. Turi kumwe n'abandi bakenyezi turaja kurangura. Mumaze kugurisha amaritiranga y'umutobe mwayagurishije he? Turashastotse ntituratangura kugurisha. Shaude numva mufise umugambi mwiza bwaho numva umenga muraheza kuwunonosora neza ngira muzogaruka muri umudeje wa gatatu mutubwire neza mwamaze kudandaza hama turonke ukuntu tubashigikira. Sawa murakoze. Ego namwe. Baramusezereye. Yo agakoko iyo uyu ni wo mugambi izidoni tubwire. Jewe sanzwe norora inkoko z'ikirundi mu ntumbero yuko nogwiza amagi mbere nkazoshobora no kugira entreprise nini idandaza amagi inkoko z'ikirundi surtout kubera amagi inkoko z'ikirundi araryoshe par rapport y'ayandi magi. Turavye abandi borozi b'inkoko n'igiki ufise kirenze abo bandi. Ikintu nibaza kandi nishimira nuko amagi yanje yashora je mbona bayakunda. Umugambi usangiye n'abantu benshi nta gishasha numvamo uzoza utubwira ibyo washitseko mugaba muri iyi mudeje wa kabiri ihereye ngaha tuzosego. Urakoze cyane. Turajya inkoko cyane avandre ati kudandaza urashikira gutya ntuye nutageze neza ariko dimwe novuga sinavuga ngo byagenze nabi ariko si neza cyane ariko ico washaka ntaco waronse. Oya ariko ndashimye dimwe. Yego urayigurisha none? Yego
turavugana Ego. birisobanuye ubonye imyumbati mbega wiyumvira iki Felicite wowe tubwire umugambi wanje rero ushimikiye ku burimyi ku giterwa c'umwumbati je kugira niyumvira uwo mugambi w'igiterwa c'umwumbati nararavye nsanga muri iki gihugu cacu dufatiye kwihindagurika ry'ibihe riratuma tutimbura neza bigatuma mu miryango haba inzara jere gituma niyumvira iki giterwa c'umwumbati naravye ikiresista izuba kikongera kikaresista n'imvura. None uwo mugambi umaze mwangana gute umaze guhakaza bangana gute? Ni kuvuga uwo mugambi wanje umaze umwaka ni ukuvuga ndaca nsa n'ubutanguye. urazi gaferi dufise abantu mbona 12 bose bafise imigambi kandi myiza turiko turondera muri iyo 12 iyifise akabirya. Nukuri turagufelicite kuri ico kintu mugabo si muri yindi umudeje wa kabiri ntitwashoboye kugufata. Sawa namwe murakoze. Ndashobora kwizura. Yego ugurisha gute? Umwe ni demi. Murakoze. Tuzoba tukubwira n'amatelefone ariko. Yego. N'abazoba bayirondera tuzobabwira. Murakoze nabakoze. Yo Ernestine sha agira hasharize tumwumvirize. Nukuvuga murabona ibi bipacu nibijya banyweramwe inzoga uwo twegereza tukaraba ayo mashuka uko ameze. Natwara kamwe nawe mugenzanje akafata kandi aya mashuka adandazwa muyadandaza turaza turashira mu magroupe ya Android hanyuma rero ubu abageni bariko baragira ama mariage mu muci baraza kutugurira bakayafata mu ntoki abashaka gushariza utubati ku meza baraza kutugurira. Ubuzanye umugambi wishugwe tubona yuko bidashobora gushika ku rugero y'imigambi turiko turabona yindi. Rero kuri ico ntitwoshaka gufata muri yindi mudeje wa kabiri. Wakoze kuza kandi mugume mufise ingufu mukorere hamwe koperative n'ikintu gikomeye abakenyezi barashoboye. Baramusezereye. Reka twumvirize Penine nawe. Twebwe mu bisanzwe dukora ifumbire mu byatsi. Ego. Ivyatsi duhinguramo ifumbire. Harimo ivyatsi bita mukobwa ndagowe udututu bita mukobwa ndagowe. Kutatuzana ivyatsi bya mukobwa ndagowe. Turakoresha kandi n'ipiripiri. Impiripiri y'abushara. Ego. Hama turakoresha kandi n'igiti bita mwarubayine. Ego. Mukaca mubikora gute? Turabisekura. Tubisekura mu isekuro byose twabivanze. Barababwiye aba agronome ico bavyibazako. Canke mwarababajije muti twari twifuza twumva ngo twokora iki kuko hariho ubundi bumenyi bw'aba agronome. Oya ntiturabaza kubera tumaze umwanya muto dutanguye. Peni mubandanye muyinonosore kandi vyavuye mu mutwe wanyu reka rero muraba aho bigera musubire mubaze abantu bavyigiye babifitiriyemwo ubumenyi. Urakoze cyane Peni ntitwagufashe muri iki gihe muga mubandanye mukora mubinonosora kurusha. Urakoze. Ego namwe. Joro ryiza. Merci. Ego. Neza. Ego. Wasiguye umugambi wawe neza. Ego nasiguye bagerageje kandi kubumva. Ego n'umugambi mwiza. Ego. N'igiki cyaguteye ubwoba none? Nta na kimwe. Aho. Nta na kimwe giteye ubwoba kirimo. Ego. Ego cyane. Sawa. Giteye ubwoba mugiye wizeye umugambi wawe. Ego. Ko ari ko arabigenza. Nawe bigenza. Vestine yarabimenye. Hajya ngo ubuki n'umuti twumvirize. Amahoro Vestine. Mutubwire umugambi wanyu. Umugambi wacu
ndi muri koperative y'ugwaruka abarondezi b'akazi hanyuma umugambi twashize imbere ni uwo korora inzuki hanyuma ukuntu tubikora turegeka ibitiba hanyuma tugatwara mu ishyamba tugashyiraho inyuma y'amezi 6 tugaca tugenda kuraba umusaruro mu bitiba 200 twarakuyemo ibiro 40 kimwe gusa ibibazo tugira hari igihe buterwa n'ibinyegeri canke ibitiba bakavyiba kubera biba biri ahantu mu ishyamba. Mwarabonye intamba bimushobora kuronka muri ivyo muzikingira gute? Ubunyegeri akeshi dushirako umunyota yego hanyuma basuma nabo biri mu ishyamba hari igihe baza nko mu ijoro bagahakura bagaca bagenda. Je ikintu nakunze muri uwo mugambi ni kimwe, hariho uko bakize koperative n'abantu barondera akazi baca baja hamwe kugira biyungunganye barabe ico bashobora gushikako. Ca tubahamagara urashobora kuja mu mwiherero. Urakoze cyane. Ujya anya je kuri jewe nta kantu na kamwe ko mu entrepreneur afise. Exactement mugabo aba kameme barafise ntuze bo entrepreneur. Umva en fait Dieu c'est ni le visage de la personne qui est venue. Exactement. C'est the wrong. C'est the wrong person. Strong, because maybe they use a strong person. Yeah, probably. Probably. Narite rero pour ça nibaza yuko duhava dufata yitwa nde beyond yagira ntuze. Linka? Oh ya Linka? Non. Ni Eliane. Yeah. Ni Eliane. Ego. On va prendre Eliane. Bari bashizwe mu mwiherero baragarutse. Mahoro, karibu. Twisunze imigambi yanyu. Mugabo nkuko bavuga hagwanwa babiri hagatsinduka. Muri higanwa abantu twashoboye kugumana ni Ingabire Linka Berenice hakasubira na Ingabire Eliane. Murakoze. Nuko rero mugerageje kuvyibuka neza harabari batobwa mbere abo nabo ni Anosi yatamwe na Maria. Nukuri tubakomera amashi namwe mwikomera amashi. Mufise imigambi tomoye mwe twafashe mu ntara ya Gitega ihiganwa rirabandanya nukuguma mu nonosora bazobabwira ukuntu ibintu bizokurikirana. Mugabo ndababwiye yuko Gitega turipanze jewe ndumu mantore wanyu muri iyi ntara tuzoguma dukorana turaba ukuntu tubiteza imbere abo muri Muyinga na Bujumbura ntacyo bazoturusha. Ego murakoze cyane. Ego ndanezerewe ko byashyize nka preselection mu bandi nibaza ko bizogenda neza ashizemo kwizera kugira ngo mbandanye n'ameliora. Nabugize ko yari competition nabwo nibaza ko ari ntambwe nteye kandi ndiko ndaronka experience bijanye no kwinovama ama projet. Jewe nimba neza cyane kubona shoboye gushika kuba muri bane ba mbere bashitse nokuri numva umunezero. Imana izobikora umugambi ugashika kwihangira nyezina. Ndanezerewe cyane kwintambwe nteye yo kuba muri bane ba mbere. Abyizeye kuko uwo mugambi uri mu ma idea inova ntwari umenyerewe cyane ngaho iwacu. Najewe rero ndabakomera amashi namwege mwikomera amashi nuko naje nimwari kureka kumumera amashi sibyo none sibyo. Yego tubashimire rero mwebwe mwese mwari kumara dukurikirana tubabwije yuko rero byari bimeze neza cyane ngaho Igitega waje meze yuko rero byari bikomeye ngaba bane muri babandi benshi aho byatanguriye nanyene bisozerewe rero kandi rero tubayisango rero Muyinga nawe nyine baradutegereje kugira ngo turabingene bizogenda turabingene bizorangira kugira ngo turabe ingene rero bazobandanya barondera aya mafaranga akomeye bari bana reka abo barayiteze
Yibujuma barayiteze nimuyinga nawe nyene naho tutarababona ndabiyizi bariko baritegura tuzosubira ubu ndumuteye